ngaho hari abantu bibaza yuko demokarasi igarukira ku mugambwe gusa n'abene gihugu no kuvuga yuko amategeko yose atogwa ari uko abaserukira abene gihugu nabo baravye yuko ivyo abene gihugu bipfuza birimwo. Ikibazo canje ni iki ku biharuro vy'ifata kibanza vyerekana yuko inama nshinga amateka izobigizwe n'umugambwe umwe CNDD-FDD mbega kubona abarundi batoye kuganye n'icubahiro bashatse kubaha ubutumwa ubuhe. Ikigira kabiri konyene abashinga amateka bari bava mu mugambwe umwe mu muryango umwe wa politike ubwo ntibizohava bituma haba kwijajara mu gutunganya neza mu gutora neza amategeko meza y'igihugu mbega kubona azoba ari umugambi umwe bifise akahe karusho mu gutunganya igihugu. Murakoze cyane cyambere bujyana ubutumwa rero ngo kubandwa nikugoye nko kurigumya burya uzurabe no mu rukino ekipe itsinze igitsindo ca mbere n'ikigira ubwoba kurusha yatsinzwe itsindo bahava bakigombo hajya CNDD-FDD bavuze bati sawa uwo mwana ndamuguhaye umunderere aho rero nibo bari bakwiye kumenya ingene bagiye kwifata kuruta uko bahora kuko kare bifata nk'ukumenga hariho umuntu avuga ngo ujya ntanyemera niyo ndiko ndakora ibi ntavyemera none ubu bose baraberetse rero ahubwo wowe wajije ikibazo cyo kubarya kara uti muramenya kubandwa ndikugoye nko kurigumya iyo niyo message hanyuma yindi message ni imwe gusa ni no kuyindi migambwe no kubandi batari mu yindi migambwe bumve yuko hageze ko abarundi tugira urunani kuko kare bagwanira ibiti ubu tuje kubikogwa uvuze rero uti ubwo ntazohava haba ingorane mu bijanye n'amategeko gasanga hacatogwa amategeko mabi emwe no amategeko se igize ni yahora atogwa kuko bari bakwije ibice bitatu kuri bine bitatu vya bine naho urazi yuko bitatu vya bine niyo mushatse guhindura ibwirizwa shingiro muri hindu no kuvuga yuko CNDD-FDD yari yamaze kumenyera gukora hanyuma mumenye ingene igihugu gitunganijwe amategeko ava hehe imisi yose umukuru w'igihugu ico ni cambere aja atwara ihanga arumviriza abene gihugu ibintu bakeneye agaca agenda kuraba hoko gwiki nk'ubu mwarumvise ku bakenyezi ibibazo by'abakenyezi nk'umukuru w'igihugu duca turaba mbega ibibazo twitorera umuti gute dusanga hari ibibazo biri mu mico n'akaranga by'u Burundi mugataho vyanditse abantu rero no munsi tukaba turi mu gihe ca none bagashaka gushira mu ngiro bitanditse nuva nk'ubu twace tuba tuti kugira ngo iryo tegeko rigenga ingo n'imiryango bize bigende neza nitubanze tugira ibiganiro n'abarundi bose twumve ingene bumva vyogenda ubu rero nk'ubu bushikiranganje bubijejwe buri ku gikorwa buri ko burategura ibiganiro hanyuma buhejeje buca bugira integuro bakayizana mu nama shikiranganje inama shikiranganje igaheza nayo igakora iryo tegeko neza ikurikije ivyo abene b'igihugu bavuga ihejeje murumva ko iyo byavuye ihejeje niho ikijana mu nama nshinga amateka kugira ngo ribe ibwirizwa ry'abaserukira abene gihugu novuga yuko abashinga amateka si vyabo gusa ndetse abashinga amateka umwe wese aserukira abene gihugu arabumviriza none ngira ngo je mwibaza ko demokarasi garukira ku migambwe ku banyamigambwe gusa n'abene gihugu bose uwo mushinga amateka yatowe 100% mu ntara y'inaga ategerezwa gukora amategeko yubahiriza babene gihugu rumva rero CNDD-FDD ntishobora gucivuga ngo jenge nukubera ngaho hari abantu bibaza yuko demokarasi garukira ku mugambwe gusa n'abene gihugu
ni ukuvuga yuko amategeko yose atogwa ari uko abaserukira abenegihugu nabo baravye yuko ivyo abenegihugu bipfuza birimwo, basaza atabirimwo baragira. Mbere nagira ndakubwire amategeko ingena agenda, murabona yuko inama nshingamateka ihejeje hacaza inkengo z'amateka, burya barazana itegeko hari igihe umukuru w'igihugu asanga harimo nk'umunyepolitiki umwe yashizemo akantu kiwe atari akabenegihugu, muzokuva umukuru w'igihugu aciye avuga ngo seconde lecture, aba yabonye akantu bashizemwo kadahuye n'ibyo by'abenegihugu, kuko arashobora kubona umushingamateka akavuga ati cyane nk'ugasanga nk'umugwizatunga arashobora kubwira umushingamateka ngo urashirira mwaka, ugaca uvuga uti subiramwo aka kantu abenegihugu siko bemera. Muravyibuka igihe inama nkenguzamateka yigera kuvuga ngo haje mu itegeko ngo ridahana abagabo n'abagabo bashobora kubakana, muravyibuka umukuru w'igihugu yaciye arisubiza inyuma acaja kubwira abenegihugu ibi nigwanyu, bati watumenjeye nguriya ntibaciye bamubona, kandi yari umushingamateka, kandi yari umusenere defudede, ndababwiye yari umukenguzamateka w'umusenere defudede, baramubonye bavuga batujya n'umumenje. Icatwengeje uruhiro yarekanye ko ari umuhemu nyene kuri politike y'igihugu kuko byavuye bimugora. Rero naganda bahumurize amategeko y'igihugu abashinga amateka siyo bayakora bonyene, ava mu bene gihugu akagenda bajya baba ariko batosora baraba ko bihuye n'ishaka rya bene gihugu gusa. Iyo rero bidahuye umukuru w'igihugu nawe ni waserukira ihanga. Hajya mu bimenye umukuru w'igihugu hari ubutegetsi butatu, hariho inama nshingwabikorwa, hariho urwego nshingwabikorwa w'igihugu, hariho urwego nshingamateka rw'igihugu, hariho urwego rw'ubutungane rw'igihugu. Bose umukuru w'igihugu niwe icyo bita ngo fonctionnement régulier des institutions, niwe byose muze murabe. Inama nkuru y'ubutungane umukuru w'igihugu yitwa umucamanza Kizigenza, mu nzego z'umutekano niwe Kizigenza, niwe abashinga amateka baje gutora ibwirizwa niwe ategerezwa kurishira ku mukono. Murumva yuko umukuru w'igihugu niwe agaba iryo hanga, niwe anamenya n'ivy'iryo hanga ariko riripfuza n'inzira bafata. Hanyuma rero amategeko nayo gushira mu ngiro gusa. Ega nakanya ko kwiga demokrasi, ega niyo nyene nico tubavuga bati inama nshinga amateka kirazira yuko urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu winjirire inama nshinga amateka, kirazira ko inama nshinga amateka yinjirire ubutungane uko nyene, kuko ubutungane ni urwego rero rujejwe kuraba ko amategeko y'igihugu ariko arubahirizwa. Nico gituma urenza amategeko y'igihugu ahanwa, nico gituma uwo ari we wese n'umukuru w'igihugu arenze amategeko arahanwa. Nico rero burya ikintu cya mbere no gushiraho igihugu gishingiye ku mategeko n'ivyo vyiza.